Uno munsi twatewe iteka hano mu gihugu cacu c'Uburundi, twatewe iteka mu rwego rw'abashingwamanza bose b'Ibujumbura hamwe n'ab'Igitega turi kumwe, twatewe iteka ryo kwakira inama kaminuza ihurikiyemo abashingwamanza bose bo muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko, ni ukuvuga abashingwamanza bavuye muri Tanzania, bavuye muri Zanzibar, bavuye muri Uganda, bavuye muri Kenya, mu Rwanda, muri Sud Sudan, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe rero n'abarundi. Nkababwira ko abashingwamanza b'u Burundi babyitabye ku bwinshi, ku buryo dushikana 300 bitabye ibyo bikorwa. Hakaba kandi n'abashingwamanza bavuye hanze muri ibyo bihugu ndababwiye, nabo bakaba bashika hafi ico gitigenyera c'300, aho nkongera ko n'abandi bizi vy'amategeko kuko nabo nyene muri iryo shirahamwe y'abashingwamanza bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo abandi bantu bose bize ivy'amategeko barafise uburenganzira bwo kuyijamwo. Ni naco gituma harimo n'abandi bavyitavye basanzwe bashira imbere ineza no kubahiriza amategeko mu bihugu vyacu, bavyitavye ku bwinshi nabo. No babwira ko hari n'abavuye mu bindi bihugu bitari vy'aka karere ka Afrika, abo nabo nabaje kudusangiza ubumenyi mu vyerekeye ivy'amategeko n'ingene na cane cane amategeko ahuza ibihugu, amategeko y'akarere yagiye arashirwa mu ngiro kugira habe imigenderanire iboneka myiza no kubahiriza amategeko agenga ayo mashirahamwe muri ibyo bihugu. Rero hariho abavuye muri ibyo bihugu batari bake baje ngaha kudufasha, nk'abaje kutwigisha barashika hafi nk'ijana, bisigura ko muri iki gihugu twakiriye nk'abantu bashika 400 bavuye mu bihugu bitandukanye baje muri inama. N'iteka rero nico ko ndavuga ku gihugu, kandi igihugu kirahungukira kuvyerekeye ubutunzi. Abo bantu bose nta numwe yazanye amarundi, baje bazanye amadolari gukorera ngaha mu gihugu. Bazomara indwi, hari abaje kuva kuwa Mungu heze, bazogenda ku bundi wa Mungu cyangwa kuwa 6. Indwi yose bazoba bari Burundi bariko bakoresha amafaranga y'abanyamahanga, amadolari. Bikavuga rero ko hari ico bigirira akamaro kwitunga no ku vyerekeye amafaranga mvamakungu dusanzwe tuzi ko tuyakeneye cyane. Ico nicerekeye ku neza y'igihugu. Ikindi naco murumva abantu nk'abo baje ngaha turiko tuvuga ivy'amategeko gusa, nabo kuvyerekeye abashingwamanza bo Burundi barahungukira kuko turahigira byinshi. Kuva kuwa mbere hari ibyo bita inama ntangamarara y'imbere y'ibikorwa nyezina yabaye ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Muri iyo minsi ibiri twize ibintu bijanye n'amabanki, twiga kandi n'ingene abashingwamanza bashobora kwitura amasentare mpuzamakungu, harimo n'iyi ya Afrika y'ubuseruko nyene. Rero twaraharonkeye ubumenyi bwinshi cyane kuko hari haje ababifisemo ubumenyi, harimo abacamanza muri izo sentare bakigisha abashingwamanza kuvyerekeye ingene izo sentare bazitura. Ivyo navyo nyene bigirira akamaro ku bashingwamanza kugira bagire ubumenyi buhagije kuvyerekeye ayo mategeko akurikizwa, kuvyerekeye inzira bicamwo, ivyerekeye ibisabwa kugira bitura izo sentare. Bigirira akamaro abashingwamanza, bikongera bakigira akamaro abaheza bakabitura kugira bafashe kwitura ayo masentare mpuzamakungu. Biranagirira akamaro igihugu kuko none abamenyesha ko harimo n'abashingwamanza ba leta bari mu bavyiga ku munsi w'ejo. Abo nabo akaba ari baserukira inyungu za leta mu gihe hariho amatati hagati ya leta n'abandi bantu. Nabo barahigiye ubumenyi bujanye n'ingene amategeko mpuzamakungu akurikizwa, na cane amategeko agenga Afrika y'ubuseruko, ingene bitura ayo masentare. Nabo barahigiye ibitare bike hamwe n'abashingwamanza b'i Burundi. Rero mbere n'abacamanza harimo ababikurikiye izo nyigisho, bikazofasha rero ingene twubahiriza twisunga amategeko bwa mbere, kuko kugira amategeko aje mu ngiro hagira abashingwamanza baserukiye ababuranyi, baba abashingwamanza b'abantu basanzwe canke abashingwamanza ba leta.
bandika imburano bagashiramo amategeko mpuzamakungu ingene akora. Haba hasigaye umucamanza nawe kwa yisunga mu guca urubanza. Ni naco gituma bavuga ko abashingwamanza ari bitabo by'abacamanza. Hajya kenshi abacamanza bisunga imburano zashikirijwe n'abashingwamanza baba ba leta canke abigenga, bagaheza bakaraba uwazanye amategeko y'ukuri, bagaheza bagaca urubanza bisunzayo. Rero kuba twarifuje ko abaja muri ivyo vyigwa habamo n'abashingwamanza ba leta ni muri iyo ntumbero, kuko imanza nyinshi zija muri izo sentare mpuzamakungu usanga zihuza leta n'abarundi bandi, abanyagihugu b'abarundi. Ku ruhande rwa leta baserukiwe n'abashingwamanza ba leta, ku ruhande rw'abandi nabo abantu basanzwe baserukiwe n'abashingwamanza bigenga. Muri ico gihe birasabwa ko umwe wese yumva amategeko ategerezwa kwisungwa, bagaheza bakashikiriza amasentare, zigaheza zigaca imanza zisunza ayo mategeko. Ibyo bizotuma imanza mbere zinaherera ngaha, ntihagire n'izunguruzwa mu gihe tushikirije amategeko yisungwa muri aka karere, abacamanza bakayisunga, nta kuzirirwa turabona imanza zija kwararaza igihugu hanze mu gihe hatisunzwe amategeko, bikozwe n'abacamanza batisunze mu mategeko mpuzamakungu. Rero abashingwamanza cyo kimwe n'abacamanza duhamagariwe twese kwisunga ayo mategeko ku neza y'abanyagihugu, ku neza y'igihugu, bigaca bihisura nziza igihugu mu gihe atamanza ziriko zija muri aka karere, zimwe zihora zinagora mu ishigwa mu ngiro, bigatera n'umwikomo kuri bamwe canke ku bandi, kuko ayo masentare yoyo dutegerezwa kubimenya abarundi twese, ata numwe mvuyemo, kuko hariho abacamanza b'injyamunyu bisunga amategeko n'akarangamutima, badategwa igitsure, bigenga koko, bafise ijambo, bafise mu gihugu bubahirizwa, aho ubutungane butandukanye n'izindi nzego bigaheza bigakora ku neza y'amategeko no ku neza y'abituye izo sentare. Rero imanza zigiye zigoyagoya zivuye ngahe Burundi, zishitseyo ntidutangara iyo zihindutse, bivana n'ingene abarundi ubwacu twifashe, haba mu bacamanza no bashikiriza amanza, zishitse hariya zigoyagoya guhinduka n'ingombwa. Rero haba abacamanza, haba abashikiriza amanza, haba abashingwamanza, haba n'inzego z'igihugu zose, turakwiye kubimenya yuko ni ku neza y'igihugu kwisunga amategeko kugira bishitse imbere bize bigende